mubona afise mu ntoki si ibintu vyo kurya ntabwo ari umukwaju ni mastique. Mastique ni ibintu vyo guhomesha naturel. Mastique naturel canke twari dufise ibitango binini cyane twataramo inzagwa. Iyo imenetse wenye ntiyaca yita ahubwo afise uburyo yayihomamwo akoresheje umunyare. Naco nguma ndamuraba ko mu gufatanya bijya biyo canke se mu gupava amakaro mu nzu usanga ariko bakoresha mastique chimique bemporse hanze. Twega ntitwoshobora kuronka mastique iza gutuma ivyo bintu bikunda kandi vyoroshe. Ndimvira ca cyumviro rero c'umunyare kuri bimwe papa yafatanya, ndimvira ko nanje bitoshobora gushoboka dufatiye ku iterambere riko riradushwaramwo. Maze kuciyumvira ndagira uburondezi budasanzwe ndaja ku marezo sociaux nza gusanga gishoboka cyane gose. Abantu bamaze kuyikoresha barashima cyane gose kuri efficace kuko byatumye mbere dutangura kuronka marché yagutse cyane mbere hanze kurusha no mu Burundi. Muri Kongo dufiseyo abakiriya batatu kandi baje b'important nyinshi cyane gose gutuma 300 kg 200 kg nuko babonye ko iri efficace kandi baguma bagaruka no mu Burundi turafise bakiri ego. Ibi mubona afise mu ntoki si ibintu vyo kurya ntabwo ari umukwaju ni mastique. Mastique ni ibintu vyo guhomesha naturel. Mastique naturel zakozwe ziyumviriwe n'umurundikazi Divine Nzoyihiki. Reka tumugarize nawe atubwire ukuntu yavyiyumvira. Divine sawa? Ni sawa cyane gose. Meze neza. Ndashima gose. Ja kumbwira ryari wiyumviriye gute gukora mastique? Ko nibaza ko ndabona izindi mastique zikirundi niko no bivuga zikirundi ko zakozwe no murundi kama. No kuvuga izi mastique zikoze ku buryo kama. Jewe naziyumviriye kuko bivanye n'ivyimviro nagiye mbona kuva nkiri muto ku bavyeyi banje. Je naye mfise mu papa yakunda ibido itobotse muhira yarayihomera canke twari dufise ibitango binini cyane twataramo inzagwa. Iyo imenetse wenye ntiyaca yita ahubwo afise uburyo yayihomamwo akoresheje umunyare. Naco nguma ndamuraba rero maze gushika mu gihe narize amashure ndarangiza meme nipeje université sinashoboye kuronka akazi ka leta nkora mugabo naciye numvira ingene no kwitunganiriza imigambi yanje niko kwiyumvira kuri ca ciyumviro mfatiye ukuntu iterambere riko riraza. Amazu ariko arubakwa ari meza barashira amakaho ibiyo usanga ari vyiza cane. Ndimvetiro n'igiki natwe ko mu gufatanya bijya biyo canke se mu gupava amakaro mu nzu usanga ariko bakoresha mastique chimique bemporse hanze. Twega ntitwoshobora kuronka mastique iza gutuma ivyo bintu bikunda kandi vyoroshe. Ndimvira ca cyumviro rero c'umunyare kuri bimwe papa yafatanya, ndimvira ko nanje bitoshobora gushoboka dufatiye ku iterambere riko riradushwaramwo. Maze kuciyumvira ndagira uburondezi budasanzwe ndaja ku marezo sociaux nza gusanga gishoboka cyane gose yuko igiti cy'umunyare cyo kivoma ajya amazi. Tumaze kuyavoma tukayazana ama tukayateka mu ngunguru bigasha bigatagata cyane. Maze gusha dushira ahantu bigahora. Bimaze guhora duca tubiha forme dushaka. Cyo gituma twahisemo kubiha tuno duforme tumeze nkuko kugira ushaka kamwe aze kugira nka ese vyorohe nkugiye kugira promo tumugire ko promotion twareka amaze guhoma nk'ibido canke ibatigiwe ryatobotse canke igitanda hano kinyogwanyogwa aze gufatanya kire kunyogwanyogwa gutyo bagende babona ko iyi produit yacu iri efficace. Baza kumpa kamwe hari hahantu nabonye ku modoka yanje hapasutse. Ibaze natubiri nje guhoma. Abantu bamaze kuyikoresha kugira kimeze gute ubwira ko iri efficace kimeze neza cyane. Yo abantu bamaze kuyikoresha barashima cyane gose kuri efficace kuko byatumye mbere dutangura kuronka marché yagutse cyane mbere hanze kurusha no mu Burundi. Muri Kongo dufiseyo abakiriya batatu kandi baje b'important nyinshi cyane gose gutuma 300 kg 200 kg nuko babonye ko iri efficace kandi baguma bagaruka no mu Burundi turafise bakiri ego. Mu mwambara ku kilo nkakagwa ngahe? Ikiro kigugwa 30,000. Hamushimye gutwara aka baguette kamwe twita baguette turamugurisha kuri 5 mugara umugorosiste ashaka kurangura byinshi mugaga gashima gutwara ku gaprise tumuha kuri 3. Okay.
uyu munsi warahiswamwo mu bamwe bafite imigambi ikoreshejwe ubwenge niyo navuga mu kirundi imigambi y'innovateur kubura umukenyezi ukumva ko mu bantu 150 na meme na preselection ba 44 ukava muri 10 ba sisa haba bawundi abarundi barakora barakora bagute kuba uri muri 10 ba mbere je naranezerewe cyane gose maze kubona umugambi wanje uhiswemwo mu migambi ubwambere 44 mu migambi 680 n'iyindi vyampaye akanyamuneza kandi bimpa kwa meliora kugira ngo nshiremo inguvu nyinshi kuruta uko twara dukora ho maze kuja muri 10 ba mbere nukuri vyabaye ibindi ko nabonye ko projet yanje ishobora kungeza ahantu hadasanzwe meme aretranje nkagenda kandi njanywe ni produit yanje watanguje umugambi uyu munsi ufite abantu kumukorana abantu mukoresha ukoresha abantu bangaye mbega kuva dutanguye umugambi bwa mbere twatangiye gukora turi batatu je kuko nagize ese ubwa mbere ndumwe amandondera babiri kugira bazane umutahe dushire hamwe turakora mugabo tugeze ku bantu 7 dufise abakozi batatu bagenda kutuzanira aya mazi y'umunyare harimo umutekinisi umwe acazera agaca hingura hama tukadufise na staff nyene ya entreprise kugira tuyigere neza jewe ro directeur general nkabafise no mu financier ivy'ubutunzi tukadufise na ressources zimene je kuraba abakozi ko ariko bigenda neza je novuga yuko entreprise yacu bipanze neza vraiment n'amafaranga reka kose Divi ni duke cyane nka 4 nka 5 ku kwezi twama turi kuri konte biko biragenda neza nike kintu wobwira abagwaruka uri mugwaruka gwahiswemwe muri innovation week uzavuga gashimwe mugabo hariho abandi reka mvugana abakenyezi canka bigeme nike kintu wobabwira jewe ndatera kamo cyane ugwaruka muri rusangi kuko abenshi turazi ko twize ntitwashoboye kuronka akazi ka leta kandi ntitwize kugira turonka akazi ahubwo n'icivugo cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arabivuga yuko tutize kugira dusaba akazi ahubwo tutange natwa akazi ivyo navyo kugira bikunde ukoresha mu mutwe ukoresha ubwenge Imana yaguhaye kiyumvira ufatiye kuvyubona cyangwa kuvyobonye ukiri muto cyangwa kuvyubona aho ugeze ugasanga urakuyemo iciyumviro gishobora gutuma ubaho neza mbere ugafasha n'abandi bajene bagenzawe rero ntibicari ku bwenge ntibicarike mu mutwe ngo kwiyumvira ngo vyaraheze ngo twarize ahubwo ne hageze ko twiyumvira ubushasha kugira dushobore guteza imbere igihugu cacu kivugo ca leta cyuko muri 2015 tugiye gucifasha urakibona neza ndakibona cyane gose kandi ndipfuza ko nandi bokibona kuko les innovations nizo zizotuma igihugu cyacu gitera imbere mere tugashika muri 2060 ari igihugu cifashe gose dusigaye dukoresha ibintu by'iwacu byakozwe n'abarundi cyane gose ndagushimire Di murakoze Siren Vibes TV